Haleluya, Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Ndafise message y'ubutumwa ngomba gushikiriza abo tumaranye iminsi muri iki gikorwa c'amasengesho. Reka mbanze bagire ko no munsi tugeze ku itariki 29 z'ukwezi kw'icenda, dusigaranye umunsi umwe kugira ngo dusozere amasengesho twatanguye guhera ku itariki imwe y'uku kwezi tukazoyarangiza ejo. Ndagira ngo rero mfate umwanya wo kongera kumenyesha bene data mwese abo dufatanije kuva dutangura, umuntu wese yabanye natwe muri ano masengesho, Imana imuhezagire cane kandi muri n'impera ikomeye cane mu bwami bwo mwijuru. None rero ndagira ngo mbabwire ko icambere aya masengesho turimwo ntabwo azoba arangiye, kubera yuko tutarageza aho umwansi ageza gutera ibuye. No kuvuga yuko nubwo twihaye ihangiro y'ukwezi, ariko amasengesho yoyo ntabwo ahagarara, ariko arabandanya. Imana ishimwe cyane. Ico nakuyemwo muri ano masengesho nuko nabwiwe yuko nkwiriye kuzohora nsenga buri munsi kandi ngasengera abera bose, na cane cane groupe b'amaso, kugira ngo umugeni wa Kristo ahari hose abandanye kwicara yiteguye. Imana ihabwe icubahiro cane. Rero iryo banga rero ndagira ngo nongere kandi kuribwira abasenzi mwese, ndababwire yuko mudakwiriye guhorereza, mukwiriye kuzohora musenga buri munsi. Aha ndabwira babandi batigeze baruhuka, bakomeje kurungikira abandi amasengesho, bakabarungikira ibishinga ntahe, bakabarungikira amajambo bahishuriwe n'Imana. Ndababwire yuko namwe ari uko nyene iryo nibanga mubwiriwe muhawe, yuko dukwiriye kuzohora dukomeza gusengeranira, guterana intege, kubakana, kuremeshanya, mu guhanahana amajambo duhishuriwe n'Imana, na cane cane mu masengesho. Imana ishimwe cane. Nuko rero aya masengesho nubwo azoba arangiye, ariko ntahazoba harangiye gusenga, ntahazoba harangiye kurungikiranira amashimwe y'Imana n'amatazirano y'Imana n'amajambo yo gusenga no gutazira no guhimbaza. Imana yacu iba mu mashimwe, Imana yacu ikunda abasenzi, Imana yacu ikunda abayisenga bayihoza ku mutima ku murango no mwijoro. Ndagira ngo rero hamwe n'ivyo rero nongere kandi kubibutsa yuko iki gikorwa cyo kwisonzesha no kwiyiriza tuzohora tubikora rimwe mu ndwi, kugira ngo habeho umunsi n'imiburiburi umuntu ashobora kwiyiriza rimwe mu ndwi. Ubwo rero uwo munsi tukazohora tuhuriza hamwe twese abari muri groupe b'amaso, umunsi wa mercredi. No kuvuga ngo umunsi wa mercredi wose uwo munsi ugeze ni umunsi wa hagati mu ndwi. Uwo munsi rero tuzohora twese duhurikira hamwe mu kwiyiriza, dusenga dushima Imana, dusenga dutazira, dusenga turungikiranira amashimwe, dusenga umuntu wese azohore aja muri ayo masengesho yo kwiyiriza rimwe buri ndwi. Rero ushoboye no kurenza ukagira iminsi ngahe mu ndwi, Imana ihabwe icubahiro, Imana iguhezagire. Ariko muri rusangi groupe b'amaso tuzohora duhuriza hamwe gusenga twiyiriza rimwe mu ndwi. Aho ni muri mercredi, ni ku munsi wa gatatu, ku wa gatatu mu kirundi mercredi, umunsi wa gatatu tuzohora twese duhurikira hamwe gusenga. Murazi ko abantu benshi bamenyereye gusenga rimwe mu ndwi, bamenyereye gusenga ku ma weekend, ariko nibirakwiriye yuko hagati mu ndwi ducagagura imvuto, tumena ibitandara vya wa mwansi, tubihawe imbaraga n'umwami wacu Yesu Kristo. Uyavuze ati mbahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na sikoropiyo. Imana ishimwe cyane. Nuko rero iri ni tangazo rigenewe abantu bose bari mu masengesho, ishengero ry'Imana, abana b'Imana, abakristo bose, abera bose, abiteguye uguseruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo rero kandi tutarambiranye cyane duce dukomeza ku ijambo nyezina ry'uno munsi, imbere yuko duca twinjira mu masengesho. Mfise ijambo ry'Imana Imana yampaye, kandi iryo jambo ndaribabwiriramwo ico Imana yavuze, yabwiye abasenzi bose, yabwiye abana b'Imana bose, abari ku gikorwa, abari ku gicaniro mwese, abiteze uguseruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Mfise ubutumwa bwiza
mugenewe ubutumwa bwiza bugenewe umugeni wa Kristo. Mutega amatwi kandi mubere maso ubugingo, mube maso. Nuko reka twinjire muri no jambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba c'18 umurongo wa mbere. Imana ishimwe cyane. Ndasoma umurongo umwe gusa, hanyuma umurongo wa mbere ndawumaze ndababwira amajambo makeya, ndangije ndaza gusimba nsome umurongo wa 6. Imana ishimwe cyane. Nuko reka dusome mu izina rya Yesu. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ngo ntibarambirwe. Uwo ni wo murongo Imana impaye wo kugira ngo dufatanye imbere yuko twinjira muri ano masengesho y'uno munsi. Imana ishimwe cyane. Umwami Yesu abacira umugani wo kubigisha kugira ngo ntibarambirwe bahore basenga. Mwene data, Imana irakunda kandi irabagabishije, irababwiye yuko mukwiriye guhora musenga. Imana irimwe irabigisha ibabwira yuko mukwiriye guhora musenga ntimurambirwe. Uyu mugani Yesu yaciye ni umugani w'umupfakazi yari ahantu mu gisagara. Ico gisagara cari gifise umucamanza mubi agabitanya adatinya Imana. Hanyuma rero umupfakazi yaragize ikibazo, yarafise ibibazo bikomeye, akamazinduka aza kuri uwo mucamanza amubwira ati ncira urubanza, ntabara, ndagowe. Uwo mucamanza kuko yari umuntu mubi atatinya Imana, atagera gukora iciza na rimwe, ntiyigera amwumviriza. Ariko igihe kiragera avuga ati hako uyu mupfakazi yokwama nzigiriza, reka ndamwikure amva imbere agende. Aramwumviriza aravuga ati genda ibyawe ndabikemuye, genda ibyo uvuga n'ibyo usaba ndabitunganije. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ridusobanurira yuko umwami Yesu ashatse kuvuga ko iyo umuntu ahora yama atakamba asaba haragera igihe akumvirizwa, haragera igihe agasubizwa. Imana ishimwe cyane. Rero turangirize kuri uyu murongo wa 6. Kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve ivy'uyo mucamanza agabitanya yavuze. None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza bayiborogera ku murango no mwijoro naho ibatevya? Imana ishimwe cyane. Umwami Yesu abwira abamwumva ati nimwumve ivy'uyo mucamanza yavuze, kandi ari umuntu agabitanya, ari umuntu mubi. Mbega Imana ikora ibyiza, Imana ikunda abasenzi, Imana ikunda abakunda ukuri n'abakunda ugusenga n'abareretse uguseruka k'umwami Yesu Kristo. Mbega ntizokumva amasengesho yabo? Mbega ntizobasubiza? Egome cyane. Yesu arabishirako akoro, arabikonfirima, aravuga ati egome cyane, izorubacira vuba kandi izobumva, izobasubiza. Nico gituma rero hano Yesu yararimo arabacira umugani wo guhora basenga. Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo mbabwire ko mfise message muri iri jambo ry'Imana, ngira ngo mbwire umusenzi wese, mbwire abari ku gikorwa cyo gusenga. Nabonye nimwe ndarota mbona abantu babiri baje bambwira bati rero hano turi igikorwa gikomeye, dufise igikorwa, turi kwibanga rikomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Maze ndabegera ndababaza nti iryo banga nirihe? Barabimbwira. Maze mukuza kubimbwira baje bisunze yuko nanje iryo banga nari nsanzwe ndaririmwo. Bari bazi ko turi mu masengesho, hanyuma rero barabyumvise barabimenya, baraza barabimbwira, barambwira bati rero dufise message turiko turashaka kubwira abantu bose bari kwisi yose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ati iryo banga niri nuko ubu turi mu masengesho yo kwiyiriza. Ati kandi ati iki gikorwa turagomba kugira ngo tukimenyeshe abantu bose bagomba kuja mu ijuru, yuko kugira ngo baze babashe gutsinda izi ntambara n'ibibazo, na cyane cyane muri rugamba rwa nyuma rw'imperuka rwo gusanganira umwami Yesu, rwo gutsinda no kunesha isi, no gutsinda ibigeragezo bya wa mwansi Antikristo, no gutsinda ibi bihe turimwo vya nyuma, ko bakwiriye guhora biyiriza basenga bakaronka imbaraga zo kunesha wa mwansi. Imana ishimwe cyane. Nuko rero barambwira bati twaramenye yuko nawe uri mu masengesho, none tuzanye no kubwira ko tugukomeza, tukuremesha, tukubwira yuko umusenzi
ari we azotsinda iyi ntambara ya nyuma. Umusenzi, ndabwira abasenzi yuko ari mwebwe Imana yatoranije kuzogwana urugamba rwa nyuma. Ni mwebwe Imana yatoranije. Imana irabagejeje ko iyi message, Imana irabagejeje ko abo bantu nabona ari abantu basanzwe bari biyoroheje, bari baciye bugufi, ariko indani muri bo bari buzuye imbaraga n'ubushobozi. Rero abona abamarayika Imana yarungitse kugira ngo yongere kubwira umugeni wa Kristo uyu munsi yuko agomba guhora asenga. Umwami Yesu nawe yarabigarutse ko, yarabivuze, kandi nanone nico gituma Yesu yongeye kubivuga. Arabivuga hano muri Luka igihimba ca 21 umurongo wa 34, arababwira ngo ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa no kuborerwa n'umwitwarariko w'ivy'ubugingo, ngo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego. Uwo munsi uzoza ku bantu bafise umwitwarariko w'ivy'ubugingo. Uwo munsi ugiye kuza utere abantu byiturumbuka batiteguye, kubera ko bazoba bariko baradandahirwa, bazoba bariko bararya, bazoba bariko baranywa nka bamwe bo muri ca gihe cyo kuri Nowa, ngo bararya baranwa, bari bibereye mu rucuruzwa no mu rudandaza, bari bibereye mu bihimbaro n'iminezero yo mw'isi. Abantu benshi bari bibereye mu bintu byo kurondera ivyo barya n'ivyo banwa n'ivyo bambara n'ivyo bipfuka n'ivyo biyorosa, n'amazu n'imiduga n'indege n'amavoyage n'amaviza n'ubutunzi bw'imari n'amaronko. Ariko ivyo byose Yesu agiye kuza asanga basinziriye, bagiye gutungurwa. Iyi message rero niyo kubwira abantu kugira ngo bahore basenga ntibarambigwe. Yesu arababwira hano ku murongo wa 36 ngo mwame mugavye musenge mu bihe byose. Haleluya! Kugira ngo muze mushobore guhunga ivyo byose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Umwami Yesu yarabivuze ati mwami mugavye musenge mu bihe byose. Nico gituma iyi mburi n'aya majambo byongeye kuza kutubarirwa no kutubwirwa, kugira ngo ntiduce turambirwa, ntiduce duhorereza. Iki gikorwa Yesu yaragikunze. Kino gikorwa umuntu wese yabaye mu masengesho, umwami Yesu yaramunezerewe cyane. Haleluya! Abantu mwese mwabaye muri ano masengesho, Yesu yarabanezerewe. Nico gituma yongeye kubashigikira, yongeye kubaha hano majambo yo kubaremesha, yo kubakomeza, yo kubatera intege, yo kubaha imbaraga. Haleluya! Muri ya majambo twasoma igihimba ca 18, Luka 18 umurongo w'8, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ndababwira yuko izorubacira vuba, ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwizera mw'isi. Mwene data, ico ni kibazo. Umwana w'umuntu niyaza, aho Yesu azozira afise ububasha n'ubwiza n'ubushobozi, akikijwe n'abamarayika b'ubushobozi. Haleluya! Hagati mu muriro waka, maze umwami Yesu azoza afise ubwiza bw'Imana, azoza afise ubutwari n'ububasha, amahanga yose azoboroga. Mbega umwana w'umuntu niyaza ico gihe, mbega azosanga hari abakiriko barasenga, azosanga hari ukwizera mw'isi, azosanga abantu bagihagaze bagishikamye. Ubwo ntazosanga hari akayombekere, ubwo ntazosanga abantu barabivuyemo, barataye umurimo, nk'uko no munsi tubona abantu benshi babisuzuguye, babikengereye. Mwene data, Imana idutabare, Imana idutabare cyane. Haleluya! Nagizenya rero muri ico gihe, ngizenya nongera kubona muri iryo yerekwa, nagizenya kandi mbona umukozi w'Imana umwe arimwo arigamba yivuga yuko ivyo yaronse byose yabironse mu idini yashinze. Ni bene bamwe bagenda bashinga amadini bayahagararira, baca biyita yuko ari abarepresenta, biyita ko ari abantu bakomeye. Nagizenya rero mbona arimwo arigamba yuko atehe ibi byose nabironse muri iri dini kuva aho ndarishingiye, nuko arabimbarira. Ariko ico gihe ngizenya meze nk'ubwo bw'ururimi, sinabasha kugira ico ndamwishira muri ivyo, kuko ariteze yuko ndabimushigikiramwo. Hanyuma rero ngizenya nza kubona mpawe kuva hari. Imana ishimwe cyane. Muri iryo yerekwa nabonye ngiye kugurura amazi. Hari ahantu nagizenya mbona ngiye kugurura amazi. Imana ishimwe cyane. Ngo ayo mazi yarayo guha abantu bari baraho, bari bamaze igihe amazi yarugaranywe, imbizi zarugaranywe, amatiyo yarugawe, harabayeho umugaduko, harabayeho umwumo. Maze ngizenya numva ijwi riraje mu mutima. Haleluya! Maze mbwira umukobwa wanje mukuru,
haleluya. Mbwira umukobwa wanje yarari hano, ndamuhamagara ndamubwira nti ngwa hano, araza ndamwongorera ndamubwira nti ngiye hariya kugurura amazi kugira ngo aba bantu bayahabwe baronka amazi. Imana ishimwe cyane. Nagize nyambona aba bakuru b'amadini barimwo baraserekera baraba ngo reka turabe ibyo yavuga n'ibyo akora ngo turabe. Barareka barimwo bararaba. Ndagira ngo mbabwire yuko amadini aranyuranye kure niyo n'igikorwa cyo gusenga Imana. Mwene data nubwo buri mu idini, ndagira ngo ngire ko atari ryo rizokujana mu ijuru. Ikizokujana mu ijuru ni iki gikorwa cyo gusenga, cyo kwiyeza, cyo kwiyiriza, cyo guhora ugavye, cyo kwama witeguye. Ico nico gikorwa kizotuma uhabwa imbaraga, uhabwa inkomezi. Kuko abantu benshi barimwo barazimirira mu madini, ariko abazogirirwa ubuntu n'abazohabwa izi mbaraga Imana irimwo irasezerana, yasezeraniye abasenzi, yasezeraniye abarimwo baraca bugufi. Rero abantu barakeneye guhabwa amazi, barakeneye gusengerwa, barakeneye kubwirwa ubutumwa bw'ukuri, atari ubutumwa bwo kubwira abantu amafaranga, atari ubutumwa bwo kubwira abantu ubutunzi, atari ubutumwa bwo kubwira abantu amadini, ariko abantu barakenewe kubwirwa ubutumwa bw'imvaho, bwo kwitegura, bwo guhora bagavye, ubutumwa bwo kwicisha bugufi. Haleluya. Imana ibahezagire. Rero ayo majambo yose mwongere kuyafata nka nkama kandi muyazigame. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Rero reka dusenge kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe. Dusenga Imana. Data wo mwijuru, umwami w'abami, usumba byose, uragororotse. Haleluya. Urera. Uri umwami w'abami, ufise ubushobozi n'ububasha n'ubutwari n'imbaraga n'icubahiro no guhimbazwa. Akira amashimwe avuye ku mutima, akira amashimwe y'abasenzi bose. Mbanje gushima no gukenguruka muri aka kanya kongeye kumpa kuramuka no kuvyuka iyi saha nuno munota mwami w'uyu munsi mwiza twongeye gushikako. Ndasenze nshima nkenguruka ntazira nshima mwami kubw'ibikorwa vyiza wakoze muri groupe b'amaso no mw'ishengero ry'Imana. Ibikorwa wakoze uburira abantu ubararika, ubabwira gusenga, ubabwira guhora bagavye, ubabwira ko bagwiye guhora biteguye, kuko mwami igihe cyo kugaruka kwawe cegereje. Birakwiye ko ducana amatara tugahora tugavye, tugahora twiteguye buri saha na buri munota. Ndagushimira ku bantu bose babaye muri bino byiza byo gusenga, kandi nanone ko bagiye gukomeza no kubandanya gushitsa ku munsi wa yanzamba yakabanga, gushika ku munsi wo guseruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Urakoze Mana, ndagushimiye mwami Yesu wa Nazareti. Gendera abacitse intege, abanyantege nke, abari mu bukonje mwami, abari mu bigeragezo biriko birabatesha mwami, bibatesha intumbero, wongere kubakomeza, ubahe ubushobozi, ubahe kwikangura, ubahe mwami Mana nzima kuvyuka no kubaduka. Wongere kwambikwa imbaraga n'inkomezi, inkomezi zo gusenga, inkomezi zo kwambara ubushobozi muri mpwemu yera. Uduhe guhonyora inzoka na sikoropiyo n'ubushobozi bwose bwo gutsinda wa mwansi mw'izina rya Yesu. Mwami wanje, Mana yanje, turabona umwansi yuko arimo arakora ivyo agomba byose, ariko ivyo agomba byose mwami byaramaze gutsindwa, ko akorera muri zero, akorera mu gutsindwa, akorera mu kuneshwa, akorera mu gucirwa kw'iteka. Mwami Mana nzima, turashima ko amaze kumunesha, turashima ko amaze kuducira inzira, ukatuneshereza, ukaturwanirira. None mwami w'icubahiro, abari ku gikorwa cyose cyo gusenga ndabashize mu biganza byawe, ngere kubagendera no kubahezagira no kubaha inkomezi no kubaha ubushobozi no kubaha imbaraga. Ubaha inkomezi z'iburyo n'ibumoso mw'izina rya Yesu wa Nazareti. Ndagushimira ku bantu bariko baravomererwa, ku bantu bariko barahabwa amazi y'ubugingo. Ndagushimira ku bantu bariko barasuka kw'inzuzi z'amazi z'ubugingo mwami. Ndagushimira ku bantu bariko barahabwa umwuzuzo n'umunaguro. Haleluya. Mwami vomerera ishengero ryawe, mwami vomerera groupe b'amaso, mwami vomerera abasenzi bose, mwami vomerera abahurikiye muri iki gikorwa cyo gusenga. Mwami ubavomerere, ubahe kuvomererwa, ubahe kuzurizwa no gusesekarizwa mw'izina rya Yesu. Ubahe ubushobozi bw'uburyo n'ibumoso, ubahe guhora basenga ntibarambigwe. Mwami w'icubahiro, ndagushimira ko amajambo tuburiwe. Mwami umuntu wese ahora asenga, yamasenga bukomeza asenge ntarambigwe, asenge ntacika intege, asenge buri gihe, asenge buri munsi, ahora asenga buri saha na buri munota. Uduhe guhora dusenga buri munsi,
urakoze Mana, ndabigushimiye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami, ndabisenze nkenguruka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Yesu abahezagire cyane. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Mukomeze igikorwa c'amasengesho, ntimurambigwe. Yesu ari hafi. Haleluya, amen.